biboneka yuko hariho inkuru iriko iravugwa gose kandi si kiravugwa ko niyo u Rwanda ruriko rutegura ihonyabwoko ku banyamurenge ariko bikaba biboneka yuko bariko bashaka kuvyegeka ku Burundi. Mbega wewe uri kuraraba ubibona gute ivyo bintu wo bidusesangurira gute? Ya ibintu vyakomeye cyane. Je nkibona ijya post nagize n'ubwoba. Ariko jewe mba ndabizi ubushize ikiganiro nakoze ngaha naravuze nti u Rwanda uzokura amayeri yose ashoboka kugira ntiruve muri Kongo. Urabona ko bitanguye kwigaragaza n'ubundi n'ubusanzwe batanguye gucreya impamvu yotuma bagumayo. Iyo nayo impamvu kandi yamye ari turufu ya RPF inkotanyi ya Kagame yamye ari abanyamurenge. Dusubira inyuma gatoya je ndakunda kwibutsa abantu kugira ngo abantu batahuke kuko hari umuntu dusanga kurikirana amateka bikaba ngombwa ko ayaronkera ngaha. Hello guys, mumeze neza so ni Link Arlene à look comme d'habitude Miss Marcel gwamenye msumeno maso yinyana. So guys, tous les jours mumbonye murazi yuko mbandi ku mwanya no ku sinzi ntaco mvuze. Uyu munsi nkanateguye uyu munsi ikiganiro yuko no gikorana na Liam Promoter. Liam Promoter batazira ku mazina yiwe akaba ari John Mabo director, akaba ari benshi bari bamuziko ariko na John Mabo na Liam Promoter akaba ari bari bazi muga bazicwe. Yakunda kuja behind the camera ariko ubu unyi asigaye agaragara. Nahora ninyegeza. Yahora yinyegeza. Bakunda kuba yakunda kunyegeza ngo bava bamutuka. So kunyegeza ko muteri. Wacanga batinya ko bava bagutuka nawe. Basi jewe utuka jewe gashako. Jewe untutse ni sawa. Abariko baraguhezagira. Hari gutuka umuntu ibitutsi bigahinduka imigisha. Ega na Yesu baramuteye amabuye. Yesu nuko yafashe amabuye yahindura imikate. Bien sana. Bijya bitutse rero mutukana Imana irashaka kubifatika bihindura imikate. So my name is Liam Promoter. Turakwakiriye mu bwami bwa Link Arlene. Ni muhira ni muhira abantu bose bo ngaha ni bene wacu bamwe ni bane ni bashikacu. Abantu badukurikirana bari Etazini mu mihinga itandukanye. Na cane. Yuri ngaho bumaze kuba umuryango ndabesha. Turabakunda cane. Turagunda cyane mubandanye mu supporting sisangura canke gushikiriza ivyimviro vyabo uko bavyumva. Karibu Link Arlene à TV iruguruye imiryango. Meze neza nawe. Turashima Imana. Oh my God. Reka rero uyu munsi tuje ku kiganiro nyezina. Ariko reka tubanze duca amahera. Reka rero tubanze duca amahera. Guys, tubanze duca amahera kubera ko hari ababosi ngaha anye batwize. Hari ababosi mino misi badukoretse ko bavuga ati imihezagiro. Muri kibonobono. Muri mu kazi kose. Bandai muri kibonobono. Dutangure muri kibonobono oily. Ubu yarahindutse. Ni Unakoski. Unakoski. Voilà. Uchuzura vuga na aesthetic. Unakoski. Nikini Unakoski yari kibonobono ya kera. Ariko yarahindutse. Bon nkiri kibonobono ya kera nubu ni kibonobono gusa nuko cyane ubu biri mu ntara. Ubu intara zose ntantu na hamwe hari tari kibonobono. Intara zose zo mu Burundi. Ariko siege yabo niko nabivuga irino ibujumbura niyo ice yitwa Kunakoski. Unakoski nako. Unakoski. Union nationale de société kibonobono. Merci beaucoup twugirwa ko tubibutsa yuko iyo uyu uri kurubaka ushaka amabati meza cyane uja muri Superbats. Neno baraza kubibona ku kiganiro ngaha twarabashaka ka publicité mugera mubibona cyane. Bafite amabati meza gose. Bafite amabati meza cyane tubamagariye abantu bako barubaka cyane baje muri Superbats. Kabisa. Nta handi uzosanga imisuma ari komeye n'amabati akomeye cyane. Ageze kandi. Pyo.
reka rero tuje ku kiganiro nyezina gitumye tuboneka hano kuri kamera na Liam Promoter akaba ariwe director John Mabu. Ndakuramukije cyane kandi sinanakuramukije nishinze ngo ndakwakiri ndabaramukije namwe ndaramukije abantu bose badukurikirana turakora subscribe like share comment wandanye gukora kugira ngo ibintu bigene neza nibutsa ko hari abantu badukurikirana bameze nabi bameze neza bafise ibibazo iyo ufise ibibazo mutu bibazo no gukora cyane mutu bibazo no gupambana kumbure ejo bizoca bigenda neza cyane So Liam Promoter hari ibintu biriko byagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane z'u Rwanda biboneka yuko hariho inkuru iriko iravugwa gose kandi si kiravugwa ko niyo u Rwanda ruriko rutegura ihonyabwoko ku banyamurenge ariko bikaba biboneka yuko bariko bashaka kuvyegeka ku Burundi mbega wewe uri kuraraba ubibona gute ivyo bintu wo bidusesangurira gute ya ibintu vyakomeye cyane je nkibona ijya post nagize n'ubwoba ariko jewe mba ndabizi ubushize ikiganiro nakoze ngaha naravuze nti u Rwanda uzokura amayeri yose ashoboka kugira ntiruve muri Kongo urabona ko bitanguye kwigaragaza n'ubundi n'ubusanzwe batanguye gucreya impamvu yotuma bagumayo iyo nayo impamvu kandi yamye ari turufu ya RPF inkotanyi ya Kagame yamye ari abanyamurenge dusubira inyuma gatoya genda kunda kwibutsa abantu kugira ngo abantu batahukirwe kuko hari umuntu dusanga akurikirana amateka bikaba ngombwa ko ayaronkera ngaha Kagame agifata u Rwanda burya abanyamurenge nibo bamufashije Murenge nibo bamufashije ati byagenze gute abanyamurenge Kagame arabakoresha kugira ngo ariko vyikura tabakunda cyane tuvuga ngo arabakunda cyane so abanyamurenge babwiye nti nimuze mumfashe dukureho ubutegetsi bwa Habyarimana tuje tugenda iwanyu muri Kongo dukureho ubwa Mubutu tumaze kugera muri Kongo kijya gihugu ni ciwanyu tuzoza tubashira muri leta abanyamurenge barahendwa baragenda barabikora baramufasha barakuraho Habyarimana baca binjira muri Kongo binjiye muri Kongo gukuraho Mubutu ibintu byagenze uko babipanze ariko icyatangaje sasa bakimara gufata Kongo barabahindutse kugeza yaho n'igisirikare bagiha James Kabarebe umunyarwanda aho mubisanzwe babahindutse nk'inzoka yo munda tenia kuvuga abanyamurenge nabo nyene bishidutse babona ati kumbe wa mugabo yaraduhenze nukuvuga ibintu byose yabemereye ntiyigeze abibaha uruka no mu minsi yahera hari n'aka video kasirikiye kagaragaza ukuntu abanyamurenge barashwe nabo nyene rababwiye ati burya rero ni muze abanyamurenge kuko abanyamurenge hajya baba Kagame we yamye ahipfuza ko hoja higisirikare ciye ari muri Kongo za Masisi hariya urumva ari abanyamurenge baba yaragize no kugira par force arashaka no kubimura hari arababwira ati mwebwe ni muve hariya muze mu gihugu cy'u Rwanda kuko mwebwe murabatutsi bo mu Rwanda iwacu abanyamurenge bamwe bibijuju bahendwa baragiyeyo bamaze kugerayo uko ibintu basanze bimeze siko uko bavyumvira siko byari biki yongeye kubahenda ka ushika nabamwe bavuga toya twebwe dushaka kwisubirira muri Kongo iwacu bivanye nuko ivyo yabemereye atabiba abashatse gusubira muri Kongo yabarashe izuba itegeko ni Kagame yaritanze avuze ati abo bantu bose barasi kugeza naho nubo abanyamurenge Kagame aracabirukanganisha muri Kongo mu mashamba ya Kongo barabivye inka baragirane byose bikozwe nande na Kagame urumva rero umunyamurenge yamye ari gikoresho ca Kagame umunyamurenge yamye ari umuntu Kagame akoresha kugira ngo ashike ku nyungu ziwe bo batanga kuvuga ngo abanyamurenge bariko bagomba bicwe baricanga bagomba bakora igihunyabwoko ubwo nabonye ngo Rwanda ngo Burundi je post nayibonye ku kinyamakuru igihe gikomeye cyane ikorana na RPF inkotanyi birazwe avuga ko Rwanda ngo uriko rwabitse
FDLR iyo FDLR bavuga bamaze imyaka 31 bayigwanya twiyumvire none wewe ubaze imyaka 31 ugwanya umuntu none gashaho abo bantu gwanije imyaka 31 ntibigera bahera ibaze no kuvuga iki rero n'amayeri cyangwa amastrategie bariko barakoresha kugira ngo bagume hariya muri Kongo ntibaveyo kubera ko my friend u Rwanda ruve muri Kongo ntigobaho ivyo birazwi kuko birazwi yuko babaye kubera kuyiba urumva no kuvuga ijya rero n'impamvu kandi kijya kiriko bijya bariko baravuga nivyo byukuri uzokumva umunsi n'umunsi abanyamurenge bishwe cyane kuko murazi nujya ujya makanaki yahora atwara ijya twigwaneho n'umuhari w'abanyamurenge wiyunze hamwe kugira ngo uze uragwanya Rede Tabara azira bibinka urazi ko na Rede Tabara ari umuhari ari abarundi bavuye ngaza 2015 bagiye bahitiye mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda Kagame arabafata aravuga ati ngoma ndabigize mu gisirikare tuzosubira i Burundi dukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD byabasezeraniye ariko Kagame ibyo gusezeraniye ntibiba ni nk'ibyo yasezeranira abanyamurenge izo ni nk'indoto gukuraho CNDD-FDD rero twigwaneho wari umuhari wabayeho kugira ngo wigwaneho basi twigwaneho urumva ko ari kwigwanaho urumva baze barigwanaho umukuru wa yari makanaki igihe rero M23 igiye muri Kongo urazi ko hariho abatwigwaneho baciye bahitamo gufasha Kagame hano abandi batamufashije ari baje ba makanaki ariko makanaki yaciye apfa aciye bamwica direct kubera ko umunyamurenge yatahuye ukuri aravuga ati burya je ubwo umwasi wanje Tshisekedi umwasi wanje si Kongo ni muhira kuko urazi ko abanyamurenge nubwo bw'abatutsi bari muri Kongo ariko na Kongo leta ya Kongo irabarokonesira bazi iravuga ati abantu nabi wacu ubwoko n'ubwi wacu mugabo birababaje kubona Kagame aribo bantu akoresha kugira ngo ashike ku nyungu ziwe muri Kongo n'ubundi rero kino kintu abantu canke makungu abe maso iki ni ikintu ko kirategurwa cyane gishobora gukoreka umwanya n'umwanya ego tubwira abanyamurenge bose baba bariko baradukurikirana ngaha hanya barabe nigera gumanda babwire kino kintu burya Kagame sumuntu abakunda cyane abo Kagame ni umuntu ari ngaha kugira ngo abakoreshe ni ibikoresho byabo kugira ngo ashike ibyo kuvyo yifuza gushika rero ibi bintu ariko baravuga ngo Uburundi bugomba gukorera iyo nyabwoko abanyamurenge abanyamurenge ngaha tubanye neza cyane abanyamurenge tubanye neza cyane none ndababaza wogenda gukorera abanyamurenge bari muri Sud Kivu usize bari ngaha ubona ko ibyo bintu gusa genda je abanyarwanda vraiment ubutegetsi bwo mu Rwanda je vraiment sindabukunda rimwe na kubera bufise ama strategy amwe ariko ntimubona ko abantu baciye ubwenge bure jama tubafise ama strategy amwe ntibigira bahinduka ibi bintu barabigize en fait tu je sinzi ngene no vyita sinzi kari ubugugu sinzi kari biki reka abantu tubashire mu bintu banditse ambese byanditswe n'ikinyamakuru Igihe umutwe wa MLDP twigwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri DRC watangaje ko hari abagwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batorejwe mu Burundi bakanahabwa intwaro kugira batsembe ubwoko abanyamurenge so nibinyene tu na strategy yo kutava muri Kongo ariko barahumba kandi ikiciro mbwira abantu ntibibatera ubwoba kubera ko iyi ishobora kuba ari iherezo rya Kagame kubera ko nibatavaho ku neza bazovaho ku ngufu ibi rero abanyamurenge bari mu Burundi bareme iyi ni propaganda ya Kagame ya RPF inkotanyi byaranse byabateye kuwa amazi so je mbona ta bintu byinshi two bivuga ko tu
reka tugushimire cyane Liam Promoter, merci beaucoup, ukomeze guhezagirwa kandi nibaze ko twagukenera kuza kudusesangurira akakibazo. Ni muhira nejo ni nuno munsi ngoma n'umunyene ngoma nkubita ikindi kiganiro. Safi sana. Turabakunda cyane gusa nabibutsa ko dukeneye abantu benshi, wowe turagira subscribe, wanagira subscribe, unaduhana uno muri commentaire ubu. Yes. Dutera intege kugira ngo ibintu bigende neza. Turabakunda cyane, so bye bye. Merci beaucoup Liam Promoter.